Ndabaramukije bene data amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abana n'umwe wese muri kumwe na Françoise Habonayo subiye gushimira Imana kuko impaye uyu mwanya kugira ngo ngaruke imbere yanyu kuvuga Imana ishimwe. Reka dusenge. Bwirukiro data wa twese ndagushimiye ndagukengurukiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe nyinshi utugirira. Mwami Yesu ndi hano ndakwinginze ngufashe Mana undongore, ngomba kuganiriza ubwoko bwawe ibyo wavuganye nanje. Ndakwinginze mpwemu wawe yera ndongore uzobukoze. Ibyo ushaka aba ari byo mvuga Mwami Yesu, ibyo udashaka Mana umfashe kugira ngo menye ibyo mvuga n'ibyo ndi bureke. Ndabigushimiye kubinkorera gutyo mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Haleluya. Imana ishimwe, nizere ko mwese muri amahoro. Nanje ndashimira Yesu akomeje kuturinda, icubahiro n'ikibi cayo. Uyu munsi ngomba kuganira namwe ku kintu nababwiye aho duherukanira kuvuganira namwe. Ndarababwiye ko hariho ikintu nzobabwira. Nari mpejeje kubabwira ico Imana yambwiye kuri intelligence artificielle, ico bita IA canke AI, IA intelligence artificielle. Nari nababwiye nti tube maso, Satani ariko arakora mu buryo butangaje, kandi ariko arakora mu buryo ata muntu amenya ko ariko arakora. Ariko narababariye abashobora gusubira inyuma muzoraba iyo video nabarungikiye. Uyu munsi naho nje kubabwira ku kindi kintu Imana yanyeretse cerekeye impuzu. Impuzu umuntu yokwiyumvira ko impuzu ataco zisa, atangorane zirimwo, ariko nasanze hariho yani Satani yaradukenyereye kweri, yaradukenyereye, ariko Yesu wacu nawe ni muzima. Neretswe muri iyi minsi mbona, murabizi hariho abantu dukunda kuraba kuri internet tukaraba impuzu shima, hariho amashop online, rero umuntu akaraba agakomanda nibisanzwe. Rero hariho site imwe nakunda kuraba cane, nkayiraba hariko amakanzu meza nkagerageza nyene kurondera ayameze nk'uko ngomba. Urabibona, umuntu wese akaraba akunda style nyene abantu bambara ziratandukanye. Rero jewe nkaraba ya makanzu maremare nkunda, afise amaboko agera ngaha, afutse kw'izosi, nyene ya makanzu ariko nyene meza. Hanyuma rero kuri iyo site zarimwo kweri, kandi harimwo n'izindi nyene nari maze kugura. Hanyuma rero uwo munsi mba ndasamariyeko, ndaraba. Hanyuma ariko nta nimwe nakomanze, ca ndaryama. Hama ndyamye nagize inzozi, iyo nzozi niyo intumye nongera kugaruka kugira ngo nganirize bene data, kumbure namwe mukunda kunaviga kuri mwene ayo masite, kugira ngo ndababwire ibyo nabonye. Rero uwo munsi maze kuryama nca mbona za mpuzu nariko ndarondera, za zindi nabona, ariko urumva ko ntaziguze, naraziravye gusa kwa kundi nyene nami ndaziraba. Mu nzozi nca mbona abakobwa batatu, mbona ndi mw'ibarabara, mbona duhura n'abo bakobwa batatu, kandi ndabona hariho uwundi muntu twari kumwe. Mbona abo bakobwa batatu duhuye barazifise mu ntoke nk'aho womenga baziguriye ahantu hafi. Hanyuma rero wa wundi turi kumwe aca arambwira ngo ngo reka tubabaze ngo aho baziguriye. Baca bavuga ati iduka iri harya. Tuja turagenda, tujanye n'uwo muntu
tugiye dusanga koko ahantu bariko barazidandariza, ariko aho hantu ntihari mu mangazini, hari mu biti ku musozi, mu vyatsi. Mbona abagore bicayeho bazirunze ahantu nyene bariko barazidandaza, mbona hariho n'abandi bantu nyene bariko baratora baraba, bongera bareka, bongera baraba. Icantangaje rero ndahashitse, nca mfrapa ku mvutano imwe. Iyo mvutano ni imvutano nakunda kandi nziza, ndayibona nti ye rero imvutano isa na yayindi. Rero kubera urumva ko narayikunze iyo mvutano, nca ngenda nk'ugenda iyiri kugira ngo nongere ndayigure. Nshitse nidirije nyene aho hantu, niho rero nabona mugabo nsanga iyo nsanga ntimeze nka kwa kundi nari ndayibonye. Hanyuma nza numva umuntu avuga ngo izi mpuzu ngo ni impuzu du deuxième degré. Cavuga du deuxième degré, none premier degré nayo iri hehe? Hama numva nyene numva sindavyumvise, ariko numva ntangaza kumva ko ari deuxième degré. Nca numva nyene birandeguse, nca numva nti none premier degré iri hehe? Nca nguma nzunguruka aho hantu nyene badandariza, nzunguruka ndaba, ariko maze kumva ko ari deuxième degré naciye ndeka kugura. Nca ndahava, nca ndasubira inyuma mera nk'usubira nyene iyo nari mvuye. Wa muntu twari kumwe sinasubira kumubona, ariko mu gusohoka nabonye nsohoka jenyene. Hanyuma nshitse mu nzira ariko ndavayo nyene ndi mw'ibarabara ndiko ndagenda, tuca duhura n'uwundi. Babandi twahura kare bari bazifise mu ntoke, ariko ubu bwobwo bwa kabiri duca duhura n'uwundi ayambaye yayindi nyene namye ndaraba. Hanyuma nca ndamuramutsa, ndamuramukije nca ndamubaza, nsanga ni umunyeshuri twiganye kera, nari ndamuzi izina. Nca ndamubaza nti namaki? Ati ni amahoro. Nyene ndavuga twaherukana kera mana we. Nca ndamubaza ukora hehe? Nka kwa kundi ubonye umuntu mwaherukana kera, ikintu ca mbere umubaza hari vyinshi nyene ushaka kumenya kuri we. Nca ndamubaza, aca arambwira ati jewe, arambwira ishirahamwe akoramwo ntaryo narotenye neza muri iryo joro. Hama mugabo nca ndamubaza none ukora ibiki? Kubera yuko umuntu arashaka kukubarira ati nkora mw'ishirahamwe kanaka, mugabo ukamubaza uti none harya ujejwe ibiki? Kuko abakora ku bitaro bose si abadogiteri, abakora kwa muganga, abakora kw'ishure bose si abarimu. Hari umuntu ashobora gukora kw'ishuri ugasanga ni umusekreteri par exemple, canke ugasanga akora kw'ishuri mugabo arakubura. Ubundi agasanga akora kw'ishuri mugabo ni umuprofeseri, urumva? Rero nca ndamubaza nti none ukora ibiki? Aca arambwira ati jewe njejwe kwanregistra canke kwandika mu mashini abantu ngira ngo sindavyibuka neza muri izo nzozi ukuntu yabivuze, ariko yambwiye ati akazi kanje no kwandika mu mashini abantu bose baje. Okay. Ati kandi ku munsi nandika abantu barenga 200. Ati ndaruha cane. Urumva ambwiye gutyo, numva nyene bigarukiye ngaho. Niho rero kubera yari yambaye ya mpuzu, tuca twongera gusubirana hahandi hamwe nari mvuye. Rero urumva ko vyagumye bintusha cane, nkumva umenga ngomba kuyigura à tout prix, ngomba kuyigura. Tuca dusubirana hahandi, nongera kuzunguruka kwa kundi nyene, mugabo toujours ndahashitse nkamenya yuko ari les habits du deuxième degré,
nca numva nyene naguyavye iraheze, nca ndavayo nongera mvayo ntaguze, kandi harimwo aho hantu harimwo ayo makanzu maremare nababwiye, harimwo kandi wabonye ni meza meza, harimwo ibintu bimeze nk'amabubu, harimwo ibintu bimeze nk'imvutano za zindi z'amadanteri, harimwo ibintu nyene vyinshi. Hanyuma nca ndasohoka, ariko nta na kimwe nahaguze aho hantu. Wa muntu ariko wa mukobwa umwe ambariye ngo wewe ngo ajejwe kwandika amazina y'abantu muri kompyuta yiwe. Hanyuma mbona tuvanyeyo tuca turataha, mugabo mu gutaha komi aho hantu hari izo mpuzu haboneka nk'aho hari hepfo ku musozi, amaja mu mwonga hepfo ku musozi. Rero urumva ko mu gutaha umuntu yaca aduga mu musozi akaduga nyene. Hama mbona turaduze turatashe. Hama rero tutashe urumva ko turacari ku musozi mugabo turiko turaduga. Niho twarirondera inzira nyene dushikana muhira. Mwumve ko turi kumwe na wa mukobwa. Hanyuma nza mbona ahantu hari nk'irembo canke nk'umuhora. Ahantu hari umuhora, inzira nyene umuntu acamwo nyene. Hama ndavuga nti ntengirya nzira reka duce harya. Twinjiye muri uwo muhora bene da, tuca duhura n'umuntu asohotse nawe ava muri uwo muhora. Aca aravuga ati yamara ahantu muciye, ati hariho umukobwa, ati uwo mukobwa arabamija amazi, ati ivyiza mworaba ahandi muca. Numva umenga none atumije amazi tubaye umunyu turashonga. Numva umenga ntaco bitwaye naho yo tumije ayo mazi, sinumva ivyo avuze. Noneho wa mukobwa uwagenda aramije amazi abantu, umva tugenda twinjiye muri uwo muhora, tuza tumubona ari nk'ahariya muri uwo muhora nyene atwakura, nk'aho atubariye ati nimuze, anezerewe kandi nyene ubona nyene umenga nta kibi yokora, nta kibi kimurimwo. Niho rero tuca tubandanya muri uwo muhora nyene tuduga, tuca turamushikira. Yari afise ibintu atengase, yari afise ni nk'uko twovuga yoba yari afise nk'ibakure, hanyuma n'ikindi hejuru canke isahani, ikintu afundikije. Ariko ayo mazi nayo sinzi aho yayakura, sinzi ko yaza arakura sinibuka uko vyari bimeze, ariko yari afise ibintu atengase. Hanyuma n'ayo mazi rero akaja atumijako. Hanyuma ntamushikiriye ico yakoze, yatumije kwa ayo mazi. Mwibuke nari imbere, wa mukobwa wundi nawe ari inyuma yanje. Ari inyuma yanje, ariko uwo mukobwa nkaguma mbona amija kuri jewe gusa. Ntabwo yagenda inyuma ngo amije kuba inyuma yanje. Hanyuma ndaheba ndamuvuga nti ntinamba mbaye sacrifice ku bandi bose, none kuguma umiza kuri jewe jenyene. Ntaco yavuze, aguma amija kuri jewe, kuko rero naguma mbandanya muri iyo nzira, nawe aca agenda marche en arrière, mugabo agenda aramija toujours. Narega yemwe sinavyumva ivyo bintu ariko aragira, kandi nta nico yavuga. Hanyuma mbona dushitse ahantu, turacari muri wa muhora tuduga nk'aho wamenga duhava dushikira mu nzu, sinzi duhava dushikira kw'irembo nyene. Hama mbona dushitse, urumva ko yaca aguma agenda marche en arrière, aca ashikira ahamvya uwundi muntu twasanze nawe ahagaze. Wa wundi ariko aramija amazi aca asa nkaho arekeye uwo wundi nawe nshikiriye. Uwo wundi nawe nshikiriye yari afise casque nka ca kindi bambika mu mutwe nk'abantu bari kuri moto kugira ngo ntibatembe, murakibona, canke casque yayindi nk'abasoda bakunda kwambara ku mutwe.
canke reka nifashishe cari kimeze nk'inkofero, ariko urumva ko yari kasike. Ndamushikira ikintu yakoze aca anshira ku mutwe gutya, ashize ku mutwe ariko ntiyanshikanako, ashikana nyene hejuru gutya, nkumva ubushuhe bwabyo, ubushuhe bwacu nkumva buriko buraja mu mutwe wanje. Aguma agira gutyo, ndavuga nca ntangura gukemera nti mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Tuju ndiko ndaca muri wa muhora, nta handi urumva, nta handi h'iruhande uca nyene niyo nzira nyene. Aca aguma ashize ku mutwe, nguma ngenda nawe aguma agenda hejuru yanje anshizeko. Noneho uko tuguma tugenda n'uyu afise iyo kasike, wa wundi aguma ashirako amazi, ni nkaho yamusedeye canke ni nkaho ngira ngo akazi kiwe kari gaheze. Hanyuma nza mbona hasi nshikiye ahantu mbona hasi hashashe ibintu nka kwa kundi ubona basasa amabuye mu nzu, kurya basasa amabuye mu nzu bagomba gusimanta canke bagomba donc harya basasa amabuye. Nza mbona ahantu nshitse rero muri ako kayira, muri wa muhora, aho hantu nari ngeze rero hari hashashe impuzu. Izo mpuzu rero wamenga ni nka kurya umuntu ashashe amabuye. Rero izo mpuzu zari zanditseko ngo second hand, canke mu rindi jambo les habits du deuxième degré, niko nabisobanukiwe. Hanyuma rero ndibaza mbeyemwe ibi bintu ni biki, ariko ndiko ndahaca na ya kasike ku mutwe, wa muntu aguma yifashe, ntibavugisha ikintu na kimwe. Nca nikangura ndi muri ibyo, urwo rugendo ntararuheza, mugabo nabona umenga rugira ruhere. Nshuti bene data muriko murankurikira, kumbe hari ibintu byinshi cane biriko biraba muri iyi si umuntu adashobora gusobanukirwa ngo mbega ibintu ni biki. Ibintu vy'umugwanizi vyarivanze cane, Satani yakobeje ku rwego rwo hejuru, ariko arakora mu buryo bw'ubuyoberane. Ari naco gituma nagomba kubakangura bene data, igihe cose muzogenda kugura ikintu, musenge Imana, usenge ushitse muhira, usenge. Sinzi ukuntu bivuga kuko nanje byancanze, ariko ikintu nabonye yuko ziriya mpuzu badandaza kuri ariya masite mukunda kugura umenga ni ibintu by'amahera make make, kurya nyene naze kubivuga mu mazina, umenga ni iz'amahera make make. Mutinye, naravye iyo bigurirwa, naravye babidandariza, ntabwo ari mu mabutike, ni bidayimoni muca muvyumva namwe. Ivyo bintu bidandariza mw'ishamba, wumva ivyo bintu ari biki? Kandi bakora uko bashobora kose pour attirer les gens, cane cane les femmes, pour les attirer. Numva ko bari batumye abantu mw'ibarabara bagende bazambaye, abandi bagende bazifise mu ntoke, biyaranje bace aho uri, kuko bamaze kukwarojistra mu mamashine yabo, babonye ko wamye uranaviga ngaho, babonye ko wamye uraraba, urumva baca bagusibla. Wa wundi twahura we aja yambaye, kandi acambwira ati ryakazi njejwe kwandika amazina y'abantu. Ni ukuvuga ngo bari babonye ko name ndaraba, ubu rero baje kongera mu Giswahili bavuga kushawishi, mbega kugira gute, baje kuntuma ibintu bituma ugenda kuzigura à tout prix. Urumva uko vyagenda kose ugende kuzigura. Kare wari wibaza kubigura online, ubu noneho eka heraba mu nzira uri kuracamwo abandi bahejeje kubigura, no kuvuga ngo uri hafi yavyo. Ni ijambo nagomba kubabwira gusa yuko uko twiyumvira ko ari amabutike, ntabwo ari amabutike, ahubwo
twama twumva iminsi yose ngo hariho abantu bagenda ikuzimu ngo bakazana ibintu ngo bakabidandaza mu mangazini, twaba twumva ariko ntumenye ngo mbega uku kuzimu ni hehe, mbega bimeze gute. Ariko mwabonye ayo mashope twirirwa turaguramwo ibintu, ntitumenya ngo mbega tumberehe, ntitumenya ngo mbega nibiki. Ariko ndababwira ivyo nabonye nivyo ndababwiye, bambari bati izi mpuzu ce sont les habits du deuxième degré. Ni ukuvuga ngo iki, ntabwo ari impuzu nyampuzu, ni impuzu ni impuzu nyene ziri fabrique n'ukundi kuboko, ukundi kuboko atari ukuboko normal. Naciye mvuga mu mutima nti none tugire gute mana yanje, ko naho uzogenda mu iduka usanga abo bantu nyene baziguze iyo nyene, uziguze online urazambara, abandi bazigura online bakazishira mu maduka yabo ukazisangayo, womenya bazikuye hehe. Ico nashaka kukumenyesha ni ico kintu mwami yambariye, les habits du deuxième degré. Kandi Satani abikoreramwo, arazi ico abikoreramwo. Sindabizi ngo mbega babishiramwo iki, ariko ndafise ubwoba cane yuko aba ari ibintu bitumaramwo inkomezi, bitumaramwo inkomezi z'Imana, bitumaramwo inyota y'Imana, bitumaramwo amavuta y'Imana. Erega Satani ntaza kubwira ngo reka gusenga, aza afise ukuntu agucinyiza, ntusubire kugira inyota, ivy'Imana bikagushiramwo pe. Namwe nimwitegereze murabe, mugire analize gusa murabe. Abantu benshi barasubiye inyuma kandi ntibabizi, kandi baratonda mu rusengero, kandi bararirimba, kandi barasenga, kandi baravuga ubutumwa, ariko barazimye kera nyene. Kandi worabe ikintu cabazimije, nta nzoga bagiye kunywa, nta busambanyi bagiye kunywa, ntaki, ariko uyu munsi barondere mu masengesho ntubatora, uyu munsi barondere mu mikesha ntubatora, barondere mu gufunga no kwisonzesha wapi. Ibintu byose babikora nkaho womenga ni migenzo gusa. Imana idutabare cane, Satani yaradukenyereye, none dushimye Yesu ashishikara kuduhishurira. Tube maso beneda, tube maso, nugura ico kintu ushike muhira ugisenge, ugitwikiriza amaraso ya Yesu, ugihumanure ukuremwo ubuhumane bwose. Mbere nivyagushobokera izo site uzirekere, nivyagushobokera. Kandi ikintu kizokumenyesha ikindi, bagurisha amahera make, ukibaza uti mbega yemwe ibi bintu babitora hehe. Mu ma second hand murabizi neza impuzu zo muri bahereze, impuzu zo muri bahereze nazo nyene murumva ko nazo nyene ziri muri uwo mugwi w'ivyo bintu. Ntushobora kumenya mbega abasataniste babikoresha gute, mbega birimwo iki, navyo nomenya ngo birimwo iki. Ariko ico nabonye nuko nabonye kuko ni impuzu zitari nziza. Nukuvuga ngo mvuze ngo zitari nziza, nukuvuga ngo zirimwo ukuboko k'umugwanizi, mu buryo bumwe canke mu bundi harimwo abadayimoni baba binyegejemwo, batera abantu gusinzira, bagatera abantu ubwibone cane. None iyo umaze kwambara ukagira ubwibone burenze mu mutima wawe, Satani ntaba yagufasha, aba yagufashe nyene. Iyo umaze gukora ikintu ukumva ivy'Imana bisigaye biri kure yawe, ahubwo usigaye ugenda nk'ugiye kwiyerekana, none Satani hari ikindi ntaba yagufasha. Nuko tube maso nshuti zanje bene data. Ndashimye Yesu yabinyeretse, sinari nzi igituma, ariko Imana irabizi. Uwo muntu igituma yaza aransuka kw'amazi sinomenya ngo ni giki, ariko kumbura Imana niyabisobanurira nzongera nze ndabivuge. Wa muntu nawe yashirako ijya casque, yashirako kiya kintu umenga ni inkofero. Ku bantu baca muri iyo nzira bose, tu ne peux pas échapper, nta yindi nzira ivayo. Ni ukuvuga ngo iki, ubwo uranaviga kuri ajya amasite yose, nawe baragucakiye kuko barakwarojistre mu mashini zabo, nuko biriyo. Muranyumva?
biriyo kandi abavayo nta yindi nzira baca muri uwo muhora nyene baduga bagenda baramijamwo y'amazi bongera baba ndibuvuge ngo babasikana mu mutwe canke babamurika mu mutwe canke sinzi ibyo bintu badushiramwo ibyo ari byo. Iryo hishurirwa nagize uzosenga Imana nubisobanukirwa cane uzombarira ariko nagomba mvuge nti bene data nje kuvuga rirya soko nabonye rirepfo mu biti mwishinge nta n'inzu ziriyo nta n'iki niho nabonye babiri n'abo bagore babidandaza nababonye kandi uyo mukobwa yavuze ngo akora ngo yandika ajejwe kwandika abantu n'abantu baza muri iyo soko n'abantu bakora urumva nawe nyene akorana n'abo bantu. Rero Imana data wa twese idutabare itugwanire turi mu gihe kigoye ibintu byaramaze kuyangara cane abakristo natwe twarasinziriye. Imana ituvyure, Imana idukangure, Imana yongere iduhagarike mu nkomezi. Abasenga mukomeze gusenga, abahishurirwa mukomeze guhishurirwa, mutubarire nukuri data wo mwijuru atuburanire tugeze mu gihe kigoye ariko Imana ishimwe kuko ngo ibuye riserutse ntiriba ricica isuka. Ndabizi nugenda kugura uzoba makini cyangwa uzosenga uko bizomera kose ndabizi ko uzogerageza kwirinda mu buryo bushoboka ariko izo mpuzu zi deuxième degré uhoraho Imana data wa twese aziturinde mu izina rya Yesu kuko izo zijejwe kutwanduza, zijejwe kutumara inkomezi, zijejwe kudukanyuramwo ivy'Imana dusigare turi ibiyingiyingi, zijejwe kurya nyene muri urya muhora irya mihango yose batugirira abadayimoni niyo bagirira abantu ariko amaraso ya Yesu Kristo atuboneke ku mwizina rya Yesu. Amaraso ya Yesu adukuremo ibintu byose byaratwanduje kubw'ibyo bintu twakoze canke ibyo bintu ayo masite twagiyeko mwizina rya Yesu. Amazina yacu afudike muri ibyo mimashini byabo mwizina rya Yesu. Ikintu cyose badukoreye ko turakinetralije mwizina rya Yesu Kristo. Imana data wa twese ibahezagire mwese bakunzi mwe munyumvirije. Imana ibaha umugisha mwizina ryawe ryera Yesu. Ndagushima ndagukengurukiye tugufise nk'Imana ikomeye, tugufise nk'Imana ibona kure, tugufise nk'Imana igutwara n'inganje mwizina rya Yesu. Turakwinginze Mana ngo udutabare Yesu we utugwanire. Turi mu isi yamaze gufatwa rwose, turi mu isi ya Satani ntitwanabimenya, turi mu isi iriko irigaragaza cane ko ari isi y'umwijima ntitwabimenya. Mwami ndakwinginze ngo ubwoko bwawe utugwanire, abantu bawe udutabare mwizina rya Yesu. Ndasengeye umuntu wese yoba yanditswe muri ibyo mashine vyabo au nom puissant de Jésus. Ndabafutishije amaraso ya Yesu Kristo. Umuntu wese mwizina rya Yesu yanditswe hajya ahantu ntibazomubona ukundi mwizina rya Yesu. Data kandi ndakwinginze ngo uhumanure imibiri yacu, uhumanure ubwonko bwacu mwizina rya Yesu Kristo. Uhumanure ubwonko bwacu, duhumanure uko tumeze kose Mana. Amaraso yawe Kristo Yesu atugire bazima ndakwinginze. Urakoze Yesu kuvyumvise kandi kubidukoreye mwizina ryawe ryera Kristo. Amen. Ari kumwe na Françoise Habonayo. Nimero za telefone ni za zindi ni +46 768 0065 46 kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo. Imana iduhana umugisha namwe. Amen.